mw'ishirahamwe SDDH ryihaye intumbero yo gushigikira abaharanira agateka ka ziramuntu bari mu bibazo kubera umwuga wabo, rirashima yuko akamo k'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye amaze ikiringo c'umwaka n'amezi abiri apfunzwe mu karenganyo, ko ako kamo kumviwe ko gusaba kungururizwa mu rindi bohero rijanye n'ivyo amategeko amurekurira mu vyerekeye iyo ahanuka, eka na sentare ijejwe urubanza rwiwe. Ibohero yungururijwemwo ni ibohero rya Bubanza, ni ibohero kandi riri mu karere kamworohereza ku bijanye n'amagara yiwe, ariko ntitwobura kunegura uburyo yungurujwe yajanywe muri iryo bohero. Babikoze mu masaha y'ijoro kandi babikoze inyuma y'ikiringo kirekire kingana n'amezi 5 kuva abisavye, kandi ayo mezi ayamaze amagara mukitse. Rero kuba babikoze amasaha y'ijoro ivyo turabinegura cane, kuko iryo n'irindi hohoterwa bamukoreye ryinjira mu bijanye no guturubika, gusinzikaza no guhonyanga agateka kiwe. Turasaba ko uburenganzira bwiwe bwo kubahirizwa. Turasaba kandi ko sentare gasamburamanza yosasa urubanza rwiwe vuba bwango, kandi agacirirwa urubanza rubereye, maze agasubirana umwidegemvyo.